kiganiro tuza kugira uno munsi en attendant que abantu baza kumfasha kugitegura. Ndabona David na Gilbert bamaze gushika, turaza no kurindira Teddy Mazina mugabo turaza gutangura nawe nyene aze kutuhojwanya mu kanya kaza kuza, tuza kuyaga kuri iyo indignation tumaze iminsi twumva ku bantu bavuga bati Pacifique yubahutse gutumira Gwasa. Pacifique na Gwasa ni bamwe abantu bakunze kuvuga amajambo adahumuriza yo kuvuga ati reka tugwanye societe civile, reka tugwanye uwo wese yigeze guhagarara agwanya Dede. Abantu qui veulent profiter y'umuruho hamwe no kudebukirwa kw'abantu bahunze, babonye bati ego hariho abantu bashavuriye les leaders de l'opposition ko tutarashobora gutaha, ko tutarashobora gutsinda Dede, baciye bashaka kumeneramwo kugira ngira nabo nyene bipositione. Turaza kubibashikiriza vyose. Je surtout ndaza kubashikiriza mes enquêtes. Turaza gutangura dans 6 minutes. En attendant munyemerere mu mpakanya ko kuduza abantu baza kumfasha ikiganiro. David no gusaba kumfasha ugaklika kuri micro en bas à gauche, na Gilbert muklike kuri micro en bas à gauche, na Teddy Mazina si tu es déjà arrivé, sinko ndakubona mu bantu, cliquez sur le micro en bas à gauche musabi jambo ndabaduze. En attendant tube turumviriza notre frère Modibo yaririmbye indirimbo ati agahengwe. Voilà ndabona Gilbert yasabye jambo approuvé. David n'a pas le micro, ariko nibaza kutayibonye. Tu peux juste cliquer en bas sur le micro hama ukacuduga. Nuko agahengwe akaryoshe ntigahera mwitama. Nari nabateguriye kuca ndabongererezamwo intore ya Cancu Amisi, ariko ko mutaje kumviriza umu DJ Reynolds, mwaje kumviriza surtout kubijanye n'izi indignation réelle canke na mayeri bariko barakoresha muri izo indignation. Si ara mayeri bigamijiki kudugira hejuru ngo Gwasa a osé parler, ngo ni Nyagupa, ngo Minani Jean ngo yatumiwe muri space ya Reyi, ngo ni icaha gihambaye cane gose twakoze. Ego uno munsi mwese murashobora gusaba ijambo kandi ndaza kuribaha, hama turaza kuyaga vraiment izo indignation ico zigamije. Je naragize ama-enquête yanje, ndaza kubapartaja ibitica ibitonona ubuzima bwa benshi. Ndabapartage gusa ibijanye nuko quand même mwotahukigwa espace politique turimo muri kino gihe, mutahukigwe aussi malheureusement ukuntu abarundi bakora iyo bashaka gukora politique. Novuga vraiment mwige kuyikora nk'abashingantahe s'il vous plaît. Après tout nous sommes un peuple y'abashingantahe. La fois passée narabahaye exemple y'ukuntu abarundi bameze. Reka iyo exemple ndayibasubiriremo ku bantu batari bahari. Abamaze kumviriza iyo exemple muze kwihangana musubire mu yumve. Iyo exemple ni iyi. Je vous ai donné un exemple sur dufate nk'uko bavuga bati abafaransa de manière générale n'abantu biyemera bishima. Aguhaye son avis abayibaza yuko c'est la ville le plus fouillée au monde, d'accord, le plus instruit. Umurundi malheureusement nabahaye exemple y'abapoliticiens babiri, bon bari batatu mais babiri nibo à l'époque novuga ngo muri sous-région bari bemewe, hama bahura n'abategetsi bo muri sous-région. Hama mutegetsi umwe arakira uwa mbere bamwakiriye acashika aponda abandi ba politiciens babiri bari en vue ico gihe. Arabaponda ujya yahora yiba amasase mu gisoda, ujya n'imboregwa, ujya wundi afise abagore mu gihugu cose yagiyemwo gutyo. Okay, inama irahera kuko voilà abo bategetsi bo muri sous-région ils n'ont pas que ça à faire. Baguhaye isaha n'inusu, ukamara isaha n'inusu mu rusaku, baragumviriza, ils prennent note, les conseillers sont là. Uwa kabiri baramwakira kuko bari bibajije ati peut-être uwa mbere ari stressé guhunga, sinzi ngira yacanganikiwe, nico gituma ariko araponda abandi. Uwa kabiri baramwakira, ewa arajako
ujya ameze uku ujya wundi nawe en gros yari mu kintu cose ngira nkoremwo ntushiremwo naka na naka. Hama baraja kuraba uwundi mutegetsi, tumwita umutegetsi wundi wo muri sous-région. Ils ont fait la même chose. Barapondana entre bo. Yari genre hari cokogwa ujya sinshaka kwa barimwo. Hama les deux bategetsi, leur conseiller tout ça, bariko barabazanya bati mbega je nuko banyizeye cane bagiye kumbwira les défauts de l'autre, mwebwe ngira bababwiye umugambi. Hari umugambi bababwiye genre w'ukuntu botaha, nimba bashaka gutaha, nimba bari bafise des éléments au pays, nimba hari plan bafise, nimba ababashigikiye ni bangahe, hari plan nzima batanze. En fait nta numwe yatanze plan nzima, bose bagumye batukana. So rero tugaruke kuri yika y'aba bantu baguma bataka Fokode, bataka uwo wese yigeze kugwanya Dede. Batanguye baza mu space batubwira ngo bariko bagwanya genocide. OK, twese vraiment turaryoherwa tuti wana ni ibintu biri bien biri cool. Nta numwe atipfuza kuyigwanya. Batangura OK, vraiment twese turabashigikira, vuga ati abatype vraiment bari motivés, tant mieux, ça faisait des années, le génocide en 93, personne n'en parlait. Et d'ailleurs, ndi mu bambere babatumiye muravyibuka muri octobre kuyaga kuba rescapé abarokotse muri 93 tout ça. Donc on se disait c'est des gens cool. Retenez le mot cool. Feya. D'accord? Mu nyuma batangura kuvuga ngo hari abantu bariko barabagwanya. Turavuga tuti bon, peut-être ko imbonesi zibarembeje ziriko zirabagwanya. Kuko imbonesi bon, écoute, pour moi vraiment c'est une génération perdue mu Burundi pour quelques dollars bariko barafasha kwica igihugu cacu. Urumva? Ndanagerageza kubapartage ama info abo bantu ku gisoda c'u Burundi kiri muri Congo, ivyo gikora tout ça que effectivement biriko bicontribuwa mu kubandanya uwo mugambi wa génocide. Et plus tard, ils ont commencé à se découvrir des ennemis qui n'étaient pas leurs ennemis. Parmi ces ennemis qui se sont découverts, jewe ndimwo, par exemple, ngo jewe ngo ndi ennemi wabo ngo ndiko ndabagwanya. Nkagerageza kwiyumvira ahantu nabagwanirije nkahabura. Nkaja mu space yabo ukamenga yana. Bakagupoza ama question, bakagusatiriya. À l'époque, naïf que j'étais, nkabishurana umutima mwiza, nkagerageza kwishura, bakampoza ama question, mais ukabona yuko question zabo menga turi kwa procureur, harimo ivyagiriji, harimo gushaka kugutorobeka. Bon, kavuga ni bongera bajyamye nabi, ejo ça va passer. Puis nzambona ngo ninda finance Pacifique. Aho ndavuga Pacifique wo muri Fokode, ntimwitiranya abandi. Ati abo bantu bamufinansa tugira dutangure kwandika makete bareke kumufinansa kuko ngo numugénocidaire ngo ariko akorana n'abagénocidaire. Ndavuga vya bintu hemwe. Bantu finalement bari sérieux. Attends. Mushaka Pacifique areke kuba finance. Mushaka kumwicira akazi. Umuntu yagwanye na Dede kuva kera, umuntu kuva 2015 ariko aragwana. Je veux bien abarundi bararushe n'ubuhungiro, Dede iraturembeje, iruhije abarundi bahunze n'abasigaye mu gihugu bobo aho bigeze ibara ryaguye. Mais muriko muprofitira muri uwo muruho pour casser les autres leaders. Pour quelle raison? Muriko mumera nka babatype bagenda muri sous-région dusanga bariko barapondana gusa. Ivyo ni biki? En plus, muriko mwitwaza génocide, vous êtes en train d'instrumentaliser imibabaro y'abantu babuza ababo muri 93 batigeze baronka justice kugira muce mufati uwo mubabaro mu utere ku bantu bariko barakora muri no misi. Twe ntitwababujije gukora akazi kanyu. Nta numwe ari contre vous, mais pourquoi vous êtes contre les autres? Iryo shari n'inzigo mu bivane mu mitima yanyu. Umugani wa Kidumu. Bref, voilà. Turaza kuyaga neza. Karibu David. Donc David namutumiye kubera ariko arandika une série de livres sur le Burundi, sur la politique du Burundi. Mu bantu yari kwarandika ko harimwo donc ayo ma courant de pensée menshi yagiye redéfinisa politique y'u Burundi
donc araza kuduha umuco kuri ivyo bintu. Est-ce que igikenewe vraiment ni gukristaliza le débat tukaba abantu baba hystérique canke vy'ukuri mu Burundi dukeneye amahoro kubabarirana hama tukavansa. Araza kuduha wewe son point de vue nk'umuntu yagize amarecherche menshi cane kuri ico kintu. Gilbert muramuzi muri EPA barayituriye abadede baromora abantu le groupe là-bas ivuga iti ba Gilbert bahembwa na IDC. Turaza kumubaza nimba ahembwa na IDC, nimba namwebwe muzi IDC yariyo ico kintu mama we gihemba abantu bose gituma dukorana na Dede gituma tout ça. Bref, les théories du complot turaza kuziyaga ko en long et en large. Voilà. Surtout David, karibu cyane. Klika kuri micro. Ego. So David, ni wewe wabaye umuco kuri ico kintu abantu bise ngo IDC ngo niyo yoba ifinansa abaje ba Pacifique abo bantu bose ngo bo muri société civile, hama ngo iyo IDC ngo ikaba ifinansa abagenosidere bose bo muri sous-région, hama abo bantu bakaca bavuga bati en fait bose ni bamwe. Umu manifestant yabaye torturé angana na Gwasa, angana na Nkurunziza, angana na Ndayishimiye. Umukobwa yabaye violé ku bwabo angana nabo bantu bose, kandi abo bantu bose bubahuka kutumviriza no gufukamira ivyuze. Abo bantu bose bahembwa na IDC. Mwoduha kuri IDC ni giki, ivahe ikajahe? On commence par donc leur fer de bataille, leur lance de bataille, l'IDC. Mwoyitubwira? Ego Ray, urakoze cyane. Bon, ico novuga kuri IDC en fait bariko baravuga IDC baba bariko baravuga ikintu ciswe International Démocrate Chrétienne. International Démocrate Chrétienne nayo ni huriro ry'imigambwe muri Europe y'ikintu citwa donc les partis démocrates chrétiens. Donc iyo migambwe ni migambwe disons démocratie chrétienne en fait kugira umuntu ayitahure neza. Démocratie chrétienne yavuye muri Ecclesia Gatolika niyo yayishizeho muri fin 19e siècle, bayishiraho kugira bakontre amaide ya libéralisme. En fait les idées libérales zariko zirakomera, ziriko ziraduga. Les idées libérales nazo zavuga ziti umuntu aterwa kugira autodetermination, hanyuma umuntu asubire gukurikira amabwirizwa ya Ecclesia, asubire gukurikira donc les valeurs traditionnelles, hanyuma umuntu yotodéterminer par la pensée, par l'éducation, par la science. Hanyuma zirakura donc bashaka kugira intuze, bashaka kuzikontra, baca bashiraho ikintu ciswe papa yarasohoye igihe kimwe arasohora encyclique muri fin 19e siècle mu année 1880 gutyo, yitwa Rerum Novarum. Ishiraho en fait isigura umurongo mushasha Ecclesia igiye gukorerako. Hama uyo murongo wavuga uti tugire dukreye, donc niyo iyo encyclique yitwa Rerum Novarum. Hanyuma bref, donc encyclique ya Église catholique abayazi umwe wese arashobora kugenda no kuyisoma mwana ashaka. Mugabo encyclique ya Église catholique abayazi bon barazi généralement ibintu biba birimo nico avuze muri Ecclesia. Hama kuva ico gihe rero baca bashiraho rero imigambwe avuga ati twinvestisse en fait le champ politique. Baca bakreya donc ijya courant yaje yitwa donc la démocratie chrétienne muri Europe ahantu henshi, muri notamment mu bihugu un peu Europe centrale, Europe du Nord, hariyo imigambwe yitwa Parti démocrate chrétien généralement.
hanyuma mu Bufaransa mu Bufaransa nta mugambwe uhari bene uyo mugabo nayone iyo kura irabaho. Mu Bubirigi ni umugambwe wari ukomeye cyane igihe kirekire muri politiki yo mu Bubirigi. Hanyuma donc ivyo birabandanya mugabo libéraux disons fin début 20e muri 20e siècle hari ukuntu bataye inguvu, haca haza iyindi kura aba église yagwanya en fait surtout après en fait no muri 19e siècle hari ama idée les idées en fait socialisme yari kwirakura, donc socialisme irakura hanyuma gushikaho haba ijya revolution yo mu Burusiya muri 1917 hama irashika ku butegetsi, hama haca havuka donc havuka communisme ivutse nayishira en place inzego zayo on va dire zikordona révolution à l'échelle de la planète y'ibihugu byinshi guhera muri Europe, avec l'idée yuko vyoshika aussi mu kwisi yose. Donc aho hari hari ama organisation zitwa notamment zitwa za Comintern, Cominform, donc izo zose. Hanyuma communisme na social démocratie ziratandukana. Mu nyuma social démocratie nayo ifise organisation yayo general yitwa International Socialiste. Mugabo aho nukumvika neza icarico bavuze généralement IDC si organisation idecide ibintu, disons ni nka secrétariat kugira tworoshe ibintu, kuko politique yose iri local. N'ama église catholique c'est vrai hariyo Roma Vaticano, ariko ama église catholique ziri on va dire ziri décentralisé. Donc église yo mu Bufaransa, église yo mu Budagi, église yo muri Amerika, église yo mu yahe na hehe sico kimwe. Donc na politique yo mu gihugu donc il déterminé n'abantu batogwa mu nzego kuri démocratie iri nationale. Donc rero alors ico ndashaka kuvuga ca mbere niyo donc International Démocrate Chrétienne, International Socialiste na Comintern yari c'était différent parce que tous les partis communistes zari zifise zakurikira amabwire ya ava i Moscou. Alors ivyo bintu rero bishika gute iwacu? Bishika iwacu kubera kimwe muri colonisation yari cari gikorwa à la fois amareta y'Iburaya n'abapadiri bien sûr n'abantu bashaka kugira ama affaire bahuriyemwo. Niya alliance bavuga ngo les 3M, le missionnaire, le militaire et le marchand. Donc n'aba missionnaire en fait nico gituma ari bo ba mbere bashitse muri ibi bihugu, baraza barigisha baragereke. Hanyuma ico gihe ekereziya yari gikomeye cyane mu mapolitiki y'ibihugu vy'Iburaya, sico kimwe nk'ubu. Nabyo ne turabigaruka ko igikomeye no kuvuga par exemple nko mu Bubirigi un certain moment ekereziya niyo yarasinye muri 1908 irasinya convention na leta y'intuze y'Ububirigi yuko iyiha monopole kuri enseignement, donc amashure yose akaba atwagwa na église catholique. Hanyuma leta igatanga amahera yuko bigira, hama abapadiri akaba ari bo bigisha. Hama ivyo bien sûr urumva natwe turi muri colonisation y'Ababirigi, ivyo bintu byarabayeho iwacu. Donc yuko bari bahari nibo bari bafise monopole y'enseignement. Ni naco bituma par exemple n'abaporoti canke abaswahili b'abayisilamu batashobora kwinjira mu mashuri, warinda kuba uri umukatolika kugira winjire mu mashuri. Hama ni naco gituma na Ecclesia Gatolika yari ikomeye cane muri administration coloniale, donc yakorana na administration coloniale. Hanyuma Ecclesia bajya abantu nibo bazanye n'ibintu by'ubwoko par exemple.
nibo bazanye ry'amateori yose y'ubwoko théorie raciale yari ihari cyane muri Europe muri 19e siècle yahavuye izana ibi byose gushika muri bijya byose bya deuxième guerre mondiale i Buraya. Hanyuma n'iwacu bien sûr baca barazana parce que binterprète isi yose en termes y'amarace, nico gituma bazanye ry'amateori y'uko abahutu n'abatutsi ari deux races différentes zidashobora kumvikana. Bref, hanyuma mu ntango bavuga bati nugushira nugukomeza ubutegetsi bw'abatutsi no gukuramo abahutu bose bahari kubera abatutsi ari ubwoko buri ubwoko buhambaye gusumba bukomeye gusumba une race supérieure, abahutu nabo ari race inférieure, hama nibo bategezwa gutwara. Hanyuma twiyapfuye kuri bo kugira dushobore gukomeza natwe emprise kuntuze kuri ibihugu Burundi, u Rwanda, ahandi bakoze ukundi muga iwacu bakoze gutyo. Alors haca hagera igihe mu myaka ya za 50 hatanguye mouvement indépendantiste, ni hajya eklezia ihindura igatangura kuvuga ati non en réalité ubu igikenewe ni démocratie. Ubwa mbere bavuga ati ce sont les races supérieures, donc la race mututsi itezwa gutwara. Hama cavuga ati no ubu hageze démocratie, nuko abantu zeya abahohotewe bikura babahohoteye. Alors ikibazo cari gihari ico gihe wanashaka bashaka kubo objectif yabo yari kurwanya nationalisme nayo ko babona ibintu en termes y'amarace, babona ati nationalisme au fond ni affaire y'abatutsi. Umuntu akuyemwe abatutsi ibihugu bizoba umuntu azoshobora kubijera. Ni hajya mu Rwanda byarakunze, mu Burundi biranka kumvo nyinshi, kimwe nuko ntuze yirashiye Eglise catholique, les pères blancs baragwanije independance, baragwanya gwa gasore mugabo hejuru Musenyeri Gross ya sinzi ko novuga ati yatwara Eglise catholique, yari we muntu wa mbere akomeye, yari umusenyeri w'Igitega, ntuze archevêque wa Gitega. We yagize ikintu bita ntuze kenshi bakunze kubyita ngo alliance de l'autel et du trône. Donc barumvikana gwa gasore baragira iki, hama d'ailleurs ababirigi ntibabikunze baramugwanya cyane gose, n'abakono bari ngaha. Hanyuma donc baravuga nationalisme yo mu Burundi byaranse ko bayigira affaire y'abantuze, affaire y'abatutsi. Hanyuma bref, donc mu Rwanda barashoboye kugira ijya revolution muri 59. Murazi mwese yuko par exemple nka Kayibanda ijya yavuye muri archevêché y'i Kabgayi. Kayibanda yari umu secrétaire wa ntuze wa Musenyeri Perodin, yandika niwe yari na rédacteur en chef wa wiki wa equivalent ya ndongozi yacu yitwa Kinyamateka yo mu Rwanda, ya journal ya Église catholique. Donc Église catholique niyo yabikoze, hanyuma irashiraho donc abategetsi bashasha mu Rwanda bafite iyo politiki yo kuvuga ati turabahutu, Rwanda n'igihugu c'abahutu. Bref, donc alors mu Burundi gene byagenze, nahone baragombye gushiraho imigambwe igwanya biprona. Hanyuma ni hajya murabona na ntuze na imigambwe ibiri biprona yatsinze mu 61, yari PDC hamwe na ntuze hamwe na PP. D'ailleurs un certain moment zaragombye kugira ico bita front commun, mugabo iratandukanya. Hama PP yari leader w'imigambwe bita ntuze Union des partis populaires. Les partis populaires en fait yari tentative yo kugira imigambwe ishingiye ku bwoko, ivuga iti abahutu bararenganijwe, donc batezwa kugwana kwikuraho ababarenganije. Hanyuma PDC murayumva yuko no mu mazina ni Parti démocrate chrétien, mugabo barabaganwa b'abatare essentiellement, hamwe n'abandi bantu essentiellement b'abatutsi bari bakomeye, bari barize, bagiye muri PDC. Pepe nayo ne yabaye wayishizeho yari ujya Albert Moss, mugabo yari iri kumwe abakuru bayo bari bavuye mu kintu citwa ntuze syndicat chrétien. Syndicat chrétien nayo yari antenne locale y'amasyndicat chrétien yo mu Bubiligi, yakukira yari muri iyo mouvance ya démocratie chrétienne, ifise umugambwe
parti démocrate chrétien ifise amasendika chrétien notamment ico bita mouvement ouvrier catholique yo mu Bubirigi. Donc niyo yashizeho rero iyo migambwe y'Iprona irayitsinda sur une base sur une ligne nationaliste nationale donc iri inclusive. Hanyuma birabandanya mugabo rero baguma bagwana kuko ntibakunda donc ukuntu Iprona yagiye kugira intuze yagiye ku mu années 60 yashigikiye tous les mouvements de libération notamment muri abamuleriste ngaha muri Congo donc muri Afrika ibyo byose n'ibintu bagwanya cane. Hanyuma rero alors mu Rwanda ils ont encadré ziriya ntwaro zose zabaye notamment par exemple nobabwira yuko MRND ya Habyarimana yari muri international démocrate chrétienne donc n'imigambwe yo muri Afrika y'ahandi hose yiyumvamwo iyo filiation yarashobora kwinjiramwo notamment ngaha muri Afrika. Alors Iprona ntiyarimwo sinoba nzi neza yuko yoba yarimwo muri international socialiste sinibaza ariko ndazi yuko par exemple nko mu ihuriro ry'imigambwe ce qu'on appelait les partis progressistes harimwo essentiellement muri Europe de l'Est yari ry'imigambwe tous les partis communistes yari ku butegetsi hama les partis yo muri Europe de l'Ouest les partis de la social démocratie n'amaparti communiste ntibumvikana barankana baragwanyana. Hama muri Afrika naho n'ahandi muri Asie c'était essentiellement les partis nationalistes zashikanye ibihugu kuri kukwikukira. Donc Iprona yari ikomeye muri ivyo bintu hama yari entretenament imigenderanire myiza niyo migambwe nayo mu mouvance naco ituma par exemple hariya kuri université y'u Burundi umuntu wese ashitse kuri université y'u Burundi bariko baramubatiza washika babanza kugira intuze ururimbo rwitwa international socialiste nigo watangura kuyiga parce que ligne ya Iprona yari ligne iri anti-impérialiste donc panafricaniste, anti-impérialiste, donc nationaliste, urumva généralement wabufise muntuze muri disons imigenderanire myiza muri yo kura muri par exemple uwundi mugambwe noshobora kuvuga warimwo nko muri Senegal imigambwe yose le parti socialiste yo kwa Abdoulaye Wade n'ubu ubu ntugikomeye cane mugabo watwaye Senegal imyaka myinshi ils étaient membres donc de l'international socialiste. Hanyuma parti libéral yo kwa PDS yo kwa Wade c'était un parti libéral yari muri international libéral hama hariho n'undi mugambwe wari ufise imigenderanire na wari muri international démocrate chrétienne. Hama rero alors abantu muri kuvuga IDC en fait c'est trop dire mugabo c'est vrai yuko abo bantu bagize uruhara notamment mu kugwanya leta y'u Burundi kuri Micombero no kuri Bagaza no kuri kwera nababwiye yuko ikintu bo bagwanya communisme bagwanya nationalisme hama aussi nibaza ko biri muri bya bindi bavuga bati ni diviser pour régner. Donc ibihugu vyo muri Afrika kugira ntibitsimbatare kugira ntibishinge amareta ntashinga imizi il faut ko ubateranya kugira bagume bafise ibibazo hama ntibashobore gukomera. Donc ivyo barabikoze hama mu Rwanda naho bari kubashigikira ajya amareta yarahari mu Rwanda. Alors ibintu bien sûr urumva bigenda muca wumva yuko bigenda guhinduka à partir de 1990 gutyo en fait communisme ihavuye donc nta danger igihari pour donc on va dire la droite yuko hoba révolution communiste. Hama ikindi naco nuko aussi Église catholique iriko à partir de 1960 les années 65 les années 70 les années 80 iratakaza inguvu muri Europe sur le plan par exemple social mwese muribuka ibi vyabaye muri Europe à partir de 1968 hakaba ingwano contre les valeurs traditionnelles abantu bakazanka bakazigwanya hama kuva ico gihe baragira intuze amasosiyete acari liberaliza cane mu ma mœurs yose aragira donc ecclesia ntiyari gifise à la fois ecclesia mais aussi donc nama église protestante aratakaza emprise yari afise kuri société.
donc ivyo rero nuko vyagenze rero urumva muri à partir de 1990 communisme ihavuye na ntuze na donc na ecclesia itagikomeye. Novuga yuko IDC canke iyo migambwe ya démocratie chrétienne itasubiye kwitaho ibintu vyo muri Afrika nkuko yavyitaho. Muribuka neza nka Mobutu yari ni exemple umuntu ashobora gufatirako ku bintu vyinshi. Mobutu yari yashizweho n'abanyamerika n'abandi bazungu kubera murazi yuko barishe Lumumba, hama ifare kugira umuntu ashobora gufata Kongo akayifata akayishira, hama baramurekurira ibintu vyose yakoze bakamushigikira. Hanyuma après 1990 byaramugoye gutahura yuko zahinduye imirisho, yuko batakimukeneye. Yari yibaza yuko agifise akamaro yari afise, mais nukumva yuko politiki ukuntu igenda, ufise akamaro baragufasha, udagifise akamaro bakakureka. Donc n'igihe yagenda kugwa ntiyavyumva, avuga ati no, bajya abantu narabafashije narabakoreye, kweri ki bariko baramfatira ama sanction, banyimye visa yo kugenda hariya, bariko baravuga yuko bazomfatira amahera ko bazogira iki, mais iyo ingratitude iva hehe? Mais politique nuko nama intérêt, surtout politique internationale nama intérêt. Alors rero mugabo icabaye mu Burundi nuko effectivement twace tuja mu ntuze muri ziya njyane zo mu za 90, mu Rwanda naho baja mu njyane zabo gushika kuri genocide. Hanyuma ndibuka mu myaka les années 90 IDC yaravugwa cane gose ko ari inyuma yavyo, mugabo en réalité umuntu avuga IDC ushobona yuko en fait aba ari umuntu wa kera afise grammaire politique y'igihe ca kera. En fait abavuga ati bon, yakuze avyumva kumbura atanabitahura neza, atanavyumva neza, atazi niyo biva niyo bija, muga akaguma avuga IDC. Mais et c'est vrai yuko wanashaka hari amakuru ava muri ajanye na démocratie chrétienne yari akiri active, kubera nk'umuntu yatangiye kugira on va dire activisme muri ivyo bintu depuis les années 60, les années 70, les années 80 gushika mu za 90 no muja akibaho akigira activisme, abafise ama réflexe benayo, abafise abantu bazinanye bakoranye bagize iki, donc abashaka gushigikira kugira bashike ku butegetsi. Mugabo en soi kuvuga yuko démocratie chrétienne yuko yari ishigikiye on va dire abahutu dans les années 90, les années 2000, nibaza ko umuntu yoba ariko arihenda, kuko tout simplement ibintu byo muri Afrika ntibari bakivyitayeho cane. Alors ico nibaza ko arico noshobora kuvuga gikuru. Alors uno munsi mu bihumbi 2024 kuvuga IDC en fait nibaza ko bikwereka ni mentalité iri fossilisée muri 1980, 1990 peut-être. Mugabo nibaza yuko muri 2024 IDC démocratie chrétienne en fait n'ibintu bya bafise ibindi barimwo, ivyo muri Afrika canke ibintu special ibintu byo mu Burundi no mu Rwanda, nibaza ko atari ikibazo cabo. Hama ikindi icanyuma peut-être novuga gaca nsubiza ijambo, nuko genocide yo mu Rwanda ibaye, genocide yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda, ikintu abantu bashigikiye barakoze bijya bintu, haza ubutungane mpuzamakungu. Hanyuma ils ont compris yuko vyiza bokuramo akarenge, hanyuma ntibagirizweho nyabwoko. De toute façon nta nico bari bakibikeneyemwo, donc ntibasubiye no kugwanya, hama baca baramwemera ntuze, baremera FPR, baragira iki, barumvikana, ntibayigwanye. Urashobora kubona yuko par exemple politiki ibihugu ahantu hose démocratie chrétienne yatwara, notamment mu Budagi, muri Scandinavie, hose no mu Bubiligi,
ntibasubiye gutera induru, bose baremeye ko jenoside yabaye, baremera barashiraho irya tribunal pénal international, hanyuma donc ils ont tourné la page. Hanyuma bon abandi nabo baravyibagira bavuga ati bon écoute, nta kibazo, reka tubandaye, reka tugire coopération, hanyuma bafinance amaprojet, bagira iki igihugu gitera imbere. Donc novuga yuko démocratie chrétienne ntikiri facteur mu bibazo vyo mu Burundi, ni facteur mu mutwe w'umuntu yibaza yuko isi ikiri kujya yibona, nibaza muri haciye imyaka 40. Voilà, ico nibaza ko arico noshobora gushikiriza ku yego kubwo. Donc, si j'ai bien compris, IDC yari active igihe Uburundi bwari pays non aligné, batari ni dans le camp occidental twite capitaliste, ni dans le camp socialiste. Hanyuma c'était ikintu caza muri Afrika pour faire en sorte yuko les Africains ne se communisent pas. C'est ça? Ego bashaka objectif yabo yari ntuze kwari kugwanya communisme, kwari kugwanya yuko communisme idashika idashobora gufata gushinga imizi muri Afrika. Kuko urumva hariyo yave un terreau fertile, ibihugu byose byabaye colonisé généralement, ko murumva byabaye colonisé n'abantu bari muri donc par l'Occident, les pays de l'Occident, notamment Ubufaransa, Bwongereza, donc bijya bihugu byose murabibona byose. Bon, Ubudagi bwarigeze kudukoloniza kera imbere yuko butakaza amakoloni yose. Donc c'est normal yuko ushaka wese kugira les mouvements de libération zose zarondera intuze, zarondera ubashigikira muri dans le camp on va dire de l'Est, mu Burusiya essentiellement, et puis plus tard mu Bushinwa communisme yafashe. Mu Bushinwa n'Uburusiya n'ibihugu bininiya cane bikomeye. Bon, kera ntivyari bikomeye cane mu Burusiya, mugana ibihugu bininiya cane. Communisme imaze gushinga imizi muri ivyo bihugu, batinya yuko ishobora gushinga imizi ahantu hose ku isi yose. Hama rero hariyo ikibazo, donc ifale ko Afrika, kubera Afrika irimo ama resources menshi, irimo ibintu byinshi, donc ntiyategezwa donc nizo ngwano à la base zari ingwano hagati yabo, ingwano twe tugwa mu bintu tutazi kenshi, kuko si twebwe baba bafite ibyo bari kwaragwanira hagati yabo. Hama rero donc rero nico gituma à partir de 1960 urabona nka alliance hagati y'abanyamerika. Autant abanyamerika ntibari muri ivyo byantu bya démocratie chrétienne, parce qu'à la base n'igihugu, c'est un pays protestant. Catholicisme yagiye gukomera mu nyuma muri no myaka iheze. Bon, yari hari komeye, mugabo muri politique yo muri Amerika ntiyari komeye. Donc démocratie chrétienne ntayihari muri Amerika. Ariko donc ukabona iyo alliance hagati ya en fait ya Église catholique ya leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu, kugira bishobore kwandiga muri ya stratégie ya endiguement, containment ya Union soviétique, notamment muri Afrika. Byaciye mu kuvuga uti umuntu wese w'umunationaliste ni umuntu ari dangereux. Alors ibihugu vyinshi byagiye kuyigera de façon ukwabo. Par exemple abaportugais bavuze ati twe ntitugenda, ntiharagera ko tuhava. Abafaransa bavuze ati bon, bagiye barafashe barica abantu bose, aba leader nationaliste mu bihugu byose, baha independance abantu babayoboka, babumvira, bacagira France Afrique. Bon, ababirigi basize baturiye ari muri Congo. Bon, Lumumba baramwishe, mu Rwanda pareil, no mu Burundi barabigerageje. Donc de façon générale byari ivyo. Hanyuma ko mabona yuko ibintu byose binterpreta muri en terme racial, urumva Umututsi c'était l'ennemi, le nationaliste, donc potentiellement le communiste. Urumva ifale kumugwanya. Umuhutu nawe en plus urumva muribuka, murabona na ibitabo byinshi banditse canke no ma video amaze gusohoka menshi, hari ajya amaklishe bavuga ngo bajya tibajya bafise bariyemera cane, bafise akagagazo, bafise ibiki, baraciye ubwenge. Atabandi nabo n'abantu vraiment ata personnalité bafise. Donc ivyo byose byari influence ukuntu babona yuko boje bavuga ati bajya baroroshe
bajya baroshe kugera bajya baragoye kugera donc il fallait ivyo byarabaye mugo urumva ubu ni ibintu bitakibaho kwera ibihe byarahindutse communisme uno munsi uravye ubushinwa ukaraba uburusiya ukaraba iki kandi communisme yari ifise muri idéologie yayo yari ifise idéologie ntuze yari en fait yari marxisme révolutionnaire il fallait faire la révolution à l'échelle globale naho un certain moment babivuyemwo mugabo potentiellement kwari ugushika kugira révolution itezwa kuba à l'échelle globale donc irafise un peu nk'église catholique irafise vocation universaliste rero nico gituma bavuga ati non bajya abantu batezwa ku les partis communistes bashaka gushika gufata ahantu hose ku isi ahantu horoshe effectivement hari muri Afrika muri Amerika latine ahantu hose abantu bakubiswe n'umuntu ze on va dire n'aba occidentaux capitalistes canke voilà donc et n'ivyo Ok. Donc, ubu nimba numvise neza idese gutangura Mur de Berlin iguye n'abantu batasibiye kuba actif cyane kuko après tout communisme yari ipfuye yari itsinzwe. Hama hakaba hariho donc des gens bafise une lecture de l'époque ishaje cyane ya kera bashaka gutransposa uno musi bagomba kutwereka yuko ico kintu ngira kireza honte dans le passé coba kiriko kirajisa muri kino gihe. Ndaza kugira sondage mbaze abarundi bariko baratwumviriza nimba bo bamaze guhembwa na IDC canke bafise inshuti n'umugenzi bo babazi amaze guhembwa n'ico kintu citwa IDC kuko hari abantu bavuga bati jewe mpembwa na IDC jewe Renaud na Gilbert ngo yo bahembwa na IDC ngo na Pacifique ngo na Gwasa ngo na Nkuru Nziza na Ndayishimiye ngo twese ngo nous sommes dans le même sac ukibaza uti mbega umwana yabaye violé muri 2015 yariko aba violé au compte de l'IDC et pour quel rôle uwo muntu ashaka byose kubyitirira IDC no kubitwitirira odera yuko yabashaka kuducafuza canke kutwambika ibara ngira yatoye ijambo ritari ryo yihenze azorondere iyindi azogira iyindi recherche Gilbert umukozi wa IDC bite karibu cane gose bon ni blague nimwe fate au sérieux ko yari umukozi wa IDC w'ikintu de toute façon tutazi kiri juste mu mutwe w'abantu Gilbert karibu wewe nagomba kukubaza nk'umujournaliste en tout cas jewe ko d'ailleurs kuva nkikumenyera umujournaliste en tout cas umuntu qui est dans la profession depuis plus de 15 ans wo tubwira nimba gutumira Gwasa muri space canke mu radio canke hehe ubu uri kurafasha guteza imbere amayide genocidaire mu Burundi nta reconciliation kibaho nta muntu akicihana wo tubwira ico wibaza kuri ivyo bintu. Reynold Butari reka mbanze ndakuramutse reka ndamutse kandi David Remesha namuheruka kera David ndaryohewe ko duhuriye muri kino kiganiro ndaramukije abo mbona baje muri kino kiganiro batari bakingirane wabaha ijambo baraza kwivuga ikibazo mbajije menyereye kuza muri bino biganiro kenshi mfise igikorwa cyo kubaza ariko ko wumva yuko harabazi yuko tuza kubaza ibibazo canke gutanga amajambo kubera ko duhembwa na IDC urumva mu ijambo rimwe novuga nti ugutuka ntagutorera ariko bishobora kuba bifise intumbero kumbure nabonye bamwe muri bo mbere baje muri kino kiganiro ngira nibaronka ijambo kuko ngira twebwe ntaho twima ijambo baraza kugira ico bavuze ariko mu kwishura reka ntarire buryangira hari abantu bariko baragwana intambara itariyo muri abo bantu bavuga ivyo bintu sinumva bakoze space y'ukwerekana yuko ngo bavuga abandi bantu Gwasa abantu bamuzi kera nk'umugwanyi akigwana mu nyuma yaraje arafonda umugambwe wa mbere arawutanguza biragorana mu nyuma aragira n'uwundi ariko imbere yavyo hari abandi babaye abagwanyi iyindi migambwe iyindi mihari yabayeho FDD yarabayeho za Florina zarabayeho uno musi mugabo ikibazo n'umuntu umwe yitwa Agatongwasa Reynold Butari nagomba kukubwira mwebwe ngira sinzi ko novuga ko ari amahirwe mugabo Imana niko yabishatse mwebwe mwavukiye mu gisagara we turazinanye nk'umugenzi ariko jewe ndi umunyamakamba imakamba rero iwacu kuva FDD ikigwana
hagati ya 1996 n'ibihumbi 2000 harabaye ingwano nyinshi mu manuko bw'igihugu. Ubuho murabona yuko amazina aguma ahinduka, bariko barahindura amazina y'intara zisigaye vyitwa kundi, ariko ntacyo bitwaye kuko ugiye ukaraba bagaruka ku mazina ya kera kubize kahise ku Burundi canke kwikarata y'igihugu. Amazina bavuga menshi usanga hari aho bayakuye muri kahise, mugabo vyose ivyo ngira mvuge nuko jewe nk'ubu ndabahaye nk'akarorero. FDD ikigwana igitangura ico nzu bwa mbere nari maze kumenya ubwenge ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba yarateye. Murazi icyo yakoze ahantu hambere abazi imakamba hafi ya province hariho umuntu yitwa Deo. Ico gihe uwo mudeo ndamuziranye kuko yarazinanye n'abantu bo mu muryango wacu. Uwo Deo barateye yarafise abana batatu. Muri abo bana batatu umukuru yitwa Keve, abandi sindabibuka amazina mugaye iryo rya Keve. Nibaza abo dusangiye urunganwe baza kumva kino kiganiro cyo bazocumva ako gahinda k'imakamba barakazi. Barateye umugore yarafise inda y'amezi 9 bamucumita umugano mu gihimba kirondoka, baramuvyaza ngo navyare, bariko baramuvyaza. Iyo nzu barasiba umuryango wabo wose. Abo ba FDD nyene mu nyuma abazi imakamba hari amahiyasi menshi, ivyo twita amahiyasi no kuvuga ama minibus yaturiwe kwibarabara rya Bujumbura Makamba uhereye Igisenyi. Sinzi impamvu revereyo yaranatoye kubaka kijya kibuga mubona cyubatswe cy'umupira, numva nakibonye amafoto kuko kuva mpunzi igihugu sindasubira Makambi wacu, ariko hafi ya hajya hubatse kijya gihugu munsi hahiriye amabisi menshi cyane aho bita Igisenyi, aho bita Gasaka, menshi cyane mu Rukonwe za Muyange aho ntanze uturorero duke yitwaho nobanzi. Mugabo abo nyene bamaze bagwana imyaka 10 ntibahafashe, baraturira bakagira abantu turi muri generation imwe tumaze gukura. Uno munsi twabona yuko ivyo bintu aho vyakabereye, inshuti n'abagenzi bapfa, amabisi apfa, amasoko aturigwa, ibiki biba, yuko ivyo bintu nubwo igisirikare cyo bagikomeye gute gihagarara mu mabanda kigatera amaobi agenda ibuga, agenda za kazira bageni zahe ahari ingwano, yuko ivyo bintu bikwiye guhinduka. Hageze yuko abanyepolitike bumvikana canke hatogwa referendum yo kwemeza yuko haba imigambwe myinshi. Aho nari maze guheza secondaire, nari nzi ubwenge ngiye kuja muri university, ndibuka abantu benshi bo mu bwoko bose bavuga bati nabo bantu bisha abantu bagesheje igihugu bagisambuye, harageze yuko abantu baruhuka ingwano. Reka dutore twemere yuko abasende FDD banywana n'abandi bakaza gutwara. Mpejeje university narinjiye mu mwuga wo kumenyesha makuru na mu 2006 natanguye ico gihe je kuja gukora mu radio muri RPA, ni nayo yandamuye, ni nayo no munsi nemanga cyane ko nakoreye cyane. Nari nkiri umunyeshuri mu wa kabiri muri university, hanyuma narabandanije uwo mwuga ndawubandanije rero ndawukora nk'uko abandi bose bawukora. Hanyuma mugabo babandi bitwa yuko nzi, hari inshuti n'abagenzi bishe, hari ababanyi, hari abo twakinanye bahora bategereye mu mabisi bapfuye, abo twasubiye guhura nzi yuko ari bafise uruhara muri ivyo bintu, dusubira guhura nk'umumenyesha makuru tubaha ijambo kugira ngo tubavugire amahoro, umutekano, demokrasi mu gihugu bigaruke. Abo barimwo, abo twagiye duhura, abo nyene twakoranye ibiganiro, beshi twarahurira mu madeba bose ngaruka kuri parcours y'umwuga wanje. Mugabo abo twahuriye nko mu biganiro notanga nk'akarorero, ico noba narakoze cyane kijanye n'icavuga ibintu vya politike, cari ikiganiro citwa uterera iki, cyaba mu gatondo imisi yose kuwa Mungu kuva isaha 1 gushika isaha 2. Ibijanye n'ikiganiro akabizi nagiye kubikora mugenzi wanje Serge Nibizi ari uko atanze imihoho muri RPA, ndakora n'abaduserukira. Abanyepolitike bose rero bo muri CNDD-FDD, abakomeye, abo bo muri senere, abaporona, beshi twarahuye, beshi twaraganira n'ingorane ziba mu gihugu,
ariko nta numwe twigeze tubonamwo ivyo bintu ngo kubera ngo nakafise ubwoko ubu twebwe nagoma ndabashingire n'intahe ngira abanyamakuru bagenzanje bazonyumva baraza kuvyumva twebwe naho tutakorana n'abandi abari mu maradiyo twebwe hari hageze ku rugero ivy'ubwoko vyibagiranywe mbere umuntu yahura nawe akakubwira ati salama we mututsi wa mututsi n'amahoro ntitwari tukitana kubera ko twari twarabishize hasi cyane bitagira ishingiro kugira ngo nitube hagaciro ivy'ubwoko haranashika umuntu akagwamagara ati we mututsi ingo hano we muhutu tukabigira nko gucokozanya ariko ico twabonye kandi n'abandi boshingira intahe nuko bino bintu vy'ubwoko nivyo CNDD-FDD imaze kubona ko babirengeye abantu yagarukanye gukina iyo karata yatanguye gukinwa inyuma y'amatora y'ibihumbi 2010 igihe imigambwe itumvikanye ukuntu amatora yagenze ubwo nabonye bamwe mu banyepolitike Francis Rohero nibaza namubonye hano ku murongo araza kuvuga ivya 2010 kuko je sindi umunyepolitike yaragiye muri ADC kibiravuye muri CNDD-FDD uwombwira ngo ntuhijambo agatogwasa ni nkuwombwira ngo ntuhijambo Francis Rohero kubera ko yahora muri CNDD-FDD ndamutanze kwa karero kuko nzi ashaka kuza kubivuga hano namubonye ku murongo ariko rero kuri ivyo vyose murabona mu nyuma CNDD yarabonye yuko abantu bonyene bashobora kuyibuza gukora ikishaka harimo abamenyesha makuru hanageze n'igihe uno munsi urumva avuga ko duhembwa na IDC igihe twakora muri ayo maradiyo i Burundi hari n'abavuga ko turabanywa rumogi canke duhembwa n'abanyamerika bajya abantu bavuga bijya bintu badatinya gupfa batagira iki n'amafaranga y'abanyamerika nibo baronka amafaranga menshi wogenda ukabaza ubuzima canke imishahara twahembwa muri ayo maradiyo n'ibikorwa twakora niho wokumigwa nukuvuga abavuga ivyo sinovuga nka David hari ivyo bafise mu mutwe ntazi canke ahandi hantu ngira baba baciye imbere kuza kuri space ariko ico sinoja mu mvugo yabo y'ugutukana canke gutyozanya ico nagomba kwerekana nuko uno munsi ibihanze igihugu sivyo rero uno munsi nakoze imyaka 12 irenga muri RPA gushika mu bihumbi 2020 hafi na 20 kuva mu 2006 gushika mu 2020 jewe nari muri RPA ariko sinahukanye na RPA ntazogeye n'uvuga ibitari vyo RPA ndacyayirimo kiretse yuko uno munsi twaratatanye bamwe bari hariya abandi bari hariya uno munsi Fokode ivuze ati Gilbert urafise umwanya wo kudufasha kuza kuremesha ikiganiro kivuga ku bijanye n'ubwisanzure mu gushikiriza ivyiyumviro n'ubwisanzure mu kugirisha amanama n'ubwisanzure mu gushikiriza ivyiyumviro ku migambwe na demokrasi mbega nigiki ntokora afise uwo mwanya wo kuza kuremesha ico kiganiro mu gihe mubatswe ijambo mubirukanywe muco duharanira ari uko hasubira kuba gutangwa ijambo mu gihugu yuko hasubira kumvirizwa abantu mugenzi yuko abo bantu bagomba kuvuga hari n'abantu n'amaradiyo y'abagenzi bacu atari uko batabishaka abo mwisangano no munsi amaradiyo yaraturiwe muri RPA yaraturiwe Renaissance yaraturiwe bonesha yarugawe irasubira rugurugwa haciye igihe isanganiro uko nyene hanyuma hari abiyunganije nka RPA iratangura Humura umugambi programme yitwa Humura ni imwe mu maprograme ya RPA yatanguriye mu buhungiro abatari bari muri RPA abandi igihe dutangura inzamba twari kumwe twese mu nyuma RPA irafata iyo ntumbero yo kubandanya muri Humura abandi nibajya mwumva bagiye baraja mu nzamba mu nyuma hagiye haravuka n'ayandi maradiyo nivyo ko havuka amaraso mashasha nivyo vyiza kugira ngo abantu baze barunganira ivyiyumviro hanyuma rero uno munsi mugabo ntibisigura yuko ntazogira umuntu atangare ejo yumvise ndiko ndakora ikiganiro muri RPA ni nkuko Reynold ambajije ati urafise umwanya Gilbert tuze kuremesha ikiganiro ndazi kuko RPA iri mu maraso yanje kandi n'abagenzanje turi kumwe barazi ko ndanayikunda cyane ntawo tangareje nyumvise muri BBC cyangwa muri VOA mu gihe ndose y'akazi ivyo ni ibintu bisanzwe naho nzo wangiye guhembwa na IDC
naho nzoba ngiye guhembwa n'iki sinzi ubivuga arafise impamvu jewe ahubwo umwitwarariko Reynold Butari nari mfise n'uwe ese none ko Rwasa Agathon namuvuze jewe ikimbabaza cyane suko nahaye ijambo Agathon ahubwo ikimbabaza cyane nuko nakoze ikiganiro harimo umuntu wo muri leta yatanze itegeko canke yatunganije itegeko rikagenda mu nama nshinga amateka mu 2019 rigasohoka ata muntu n'umwe ari bukoma induru ata n'umwe ari bukugira ikiganiro kisigura abanyagihugu ko hari itegeko ribi ry'amatora ritowe rizobuza abantu kwitora rizoza gushira akaga umuntu uze bimwe abasende DFDD bakunda kuvuga ati bacemwe ntibabona aba ico gihe mu 2019 rijya tegeko risohotse iri ririko riratera ingorane narabonye ama article abashoboye kwandika vyagezaho kubera ko nta zindi nguvu amaradiyo yari yaraturiwe n'abariho ntibashobora kuvuga ngo babwire abantu ati yereka hari itegeko ritowe CNDD bigivuga yuko izoguma ku butegetsi Yesu Kristo agarutse barafise igituma babivuga igituma Reverien Ndikuriyo yiha ububasha bwo gukora kwitama Agathon Rwasa mushimanga ngo wewe uremera kuba umugenzi wa CNDD cyangwa uraba umusendede harazi igituma yabivuga kubera ko yaraheje gutoza itegeko mu nama nshinga amateka azikora izomukumira rero jiribe niyo nkuru fokote insavye ati mbega urashobora turafise campagne turafise isekeza gitwa ati twibohore tubohora Burundi urashobora kudufasha muri iryo sekeza kugira ngo tuvuge ibi vyaya mategeko mabi none jiribere ntaguciriyemo mo frere ndakubaze ego n'abatwumva bumvireho kuko hashobora kuba ariho campagne de dénigrement yo kubatesha ijambo mu bantu kuko bo bavuze ngo mwebwe ngo mwagize ngo promotion ya Agathon Rwasa mbega burya mwebwe abajournaliste canke kingi umuntu wese nk'ubu burya twofata Francis Rohero akaduga ngaha muri iyi space akavuga agashikiriza iciyumviro nk'umurundi kandi surtout nk'umuntu afise mouvement orange ikurikirwa na benshi tukamwumviriza agashikiriza iciyumviro ciwe nk'undi murundi wese kandi amaze kugira influence ku buzima bwacu twoba turiko turamugirira promotion canke twoba tumuhaye ijambo kugira finalement dusangira ikiyago mwotubwira neza différence entre la promotion nk'uko bo bavyita avec beaucoup d'hystérie n'ishari ryinshi n'inzigo nyinshi par ailleurs mwotubwira différence ihari entre yo mama we promotion canke juste kuyaga échange kumviriza umuntu nahereye mvuga nti ugutuka ntagutorera kandi ugushaka urumva ntabura imboga gukoza irisekeza sindi umuvugizi wa Fokode ndabona Pacifique ari ku murongo kumbure araza gusigura ibijanye na rino sekeza batanguje ariko jewe aho nagomba mvuge niki mu biganiro twakoze muri iriya sekeza turi kumwe na Alice Hakizimana yahoze ari mu ndongozi za Bonesha FM ni ibiganiro twakoze birimwo ivyo bita ibiganiro vyo kuvuga ku bijanye n'amategeko abosha igihugu ahungabanya demokrasi aza abangamira inyungu za demokrasi n'inkingi za demokrasi muri ivyo biganiro vyari ibiganiro bitandatu mbere vyaranarangiye igitangaje rero muri ivyo biganiro bitandatu ikiganiro cyambere twatanguye twagikoranye n'abamenyesha makuru ni washaka harimo Antoine Kaburahe harimo uyundi yahoze ari umuyobozi wa radio Isanganiro umutumire wa mbere mu banyepolitike yari Francis Rohero ari ngaha yonshingira intaye harimo mu bo twatumiye nico kiganiro cyambere ca campagne ahandi twagiye turatumira abandi hanyuma ico aho nariko ndavuga imbere kumbaza ikibazo icyatubabaje gushika no munsi n'ubukimbabaza nuko twarinze duheza ivyo biganiro bitandatu nimba hari ibindi tuzokora cyangwa bazokwifuza ko dusahiriza icambo baje muri ivyo byose nuko abasende DFDD naravuganye sindabavuga amazina hariho abatahura bakavuga yuko rondera naka ugahamagara naka rondera umuvugizi wa leta ugahamagara urya rondera uyundi wonda akakubwira ati Charles Gilbert ntiwerikura namvuga urabizi urazi ivy'igihugu turimo
nabo basendede bategezwa kuvuga bakanka kureka kuza mu kiganiro ntibanke ngo sinanse kuza mugabo akagusaba kumutahura iyo niyo susi jewe mfise ico nico kibazo twagize nico kibazo abamenyesha makuru bose bakorera mu Burundi bafise nico kibazo abamenyesha makuru bose bakorera mu hanze bafise ugira rero ufise ingufu n'umwanya wo gukora ama space ngici cyatezwa kumuhanga l'absence du débat contradictoire ico nico cyatezwa kumuhanga gutumira agatongwasa hanyuma akemera no kuza narumvise abantu benshi bariko baravuga ngo Leonce ngenda kumana ngo yageze ngo kuvuga ngo ivya genocide ngo acabura ngo connection ngo kigenda ninda tazi yuko mu Burundi hari ibibazo vya connection ninda tabizi ninda tazi yuko amatelefone acika mu Burundi hari ibibazo bidasanzwe none umuntu yagomba kwishura hanyuma connection ikanka n'ivyo atigiriye uca umwita ngo yigirishije kubera ko ngo yahunze ngo uje muntu ngo nabajya ngo baciye bamufasirita ngo kubera ko ngo yagize hanyuma mbega turi bande ducira imanza abandi